tukaraba imbere tukabona imyaka yaheze. Hariho abantu rero umva araraba imbere yiwe imyaka yaheze, ndapfuye, imyaka iraheze ntarose ubuzima, ntariye ubuzima. Umuntu aritesha agaciro imbere y'abantu akurira. Ndabonamwo hari indongozi zitari nke ngaha, sinzi ko hariho urakugwa nabi kuko yacumuye. Yumviriza ingene bigenda witesheje agaciro. Ndongeye kubaramutsa no kubakaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure yanyu ariyo yacu Shiramatsiko TV. Nane n'umwanya bigezeko biriko biragarukwa ko cane aho tugiye kugaruka ku makuru ahambaye ku cuka kibi kibandanije gututumba mugambwe CNDD FDD mu gihe hasigaye iminsi 5 gusa kugira ngo ikoraniro kamenuza ribe maze abarundi bamenye ninde agiye kuyobora umugambwe CNDD FDD, ninde azaba umukandida mu matora umwaka wa 2027 kugira ngo arongore igihugu c'u Burundi. Ivyo bikaba biriko biraba mu gihe nga mu gihugu c'u Burundi nyine icuka kibi cabandanije gututumba, icuka ca kudeta, icuka cyo kwikurako President Evariste Ndayishimiye bakamwica canke bakamupfunga. Muri ano makuru turaza kubabwira ibintu bikomeye cyane biriko biraba mu mugambwe CNDD FDD, aho bamwe n'abandi babona yuko igihugu gishobora gusambuka mu gihe abategetsi b'u Burundi bakama mu njyane nk'izo barimwo muri kino gihe ibintu vyasubiye gukomera cyane. President Evariste Ndayishimiye hari abariko barananiza ingingo ziwe bagize igihe kinini cyane bapfukamye mu nda ingingo za Ndayishimiye kugira ngo abarundi babone yuko perezida adashoboye gutwara, maze nibamukura ku butegetsi abarundi bose babone yuko hari hageze. Muri kano kanya turaza kubabwira ku bwoba bwinshi buri mu CNDD FDD, ubwoba President Evariste Ndayishimiye afise, ndetse n'amakuru avuga ukugene hoba hariho umugambi mubisha wo kwica President Evariste Ndayishimiye. Muri kanya vyose turabigaruka ko twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe banza ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Intambara irakomeye cyane mu bihangange vya CNDD FDD. Reveriyano Ndikuriyo na General Prime Niyongabo bariko bashaka kwikura ko President Evariste Ndayishimiye. Mu mugambwe CNDD FDD harimwo ingorane zikomeye cyane kandi harimwo guterana amajambo ndetse no kutumvikana. Abegereye President Evariste Ndayishimiye ndetse n'iperereza ryiwe ririko riramwereka yuko ibintu bidasanzwe bishobora kuba, kandi ivyo ngivyo bishobora gusiga bisambuye ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Reveriyano Ndikuriyo ntarota Ndayishimiye ashikira amatora umwaka wa 2027. Mwaravyumvishe ku munsi w'ejo o President Evariste Ndayishimiye avuga yuko atazi neza yuko azoshika mu mwaka wa 2027. Ubwo President Evariste Ndayishimiye yavuga ivyo, bamwe n'abandi batanguye kwibaza ku bintu biriko biraba muri CNDD FDD, aho Ndayishimiye nawe nyine yamenye ko ashobora gupfa mbere yuko amatora ashika bivanye n'amakuru iperereza ryiwe ririko riramurungikira muri kino gihe. Vyose reka tubigaruke ko nyine mu vy'ukuri ni bande bananiza President Ndayishimiye kurangura ibikorwa vyiwe, abo bashaka kumukura ku butegetsi yihuti mu gihe n'amatora y'umwaka wa 2027 ataragira. Be byose President Ndayishimiye yamana imyidodombo ko hari abantu bamugoye cane bamunaniza ibikorwa kugira ngo aboneke ko vyamunaniye nabo nyine bashikirwe. Mwarumvirije amajambo Reveriyano Ndikuriyo akunda kuvuga, mwarumvishe ibikorwa vyiwe agenda arategura, umengo n'umukuru w'igihugu yahejeje gukarihisha imbonerakure, yahejeje gupanga ibintu vyose, yariyonkoye mu kibanza cy'ubucenguza amateka, aho bigaragara yuko hari ikintu gikomeye cyane ariko arategura muri kino gihe
icyo kintu nyine gikomeye kikaba kiriko kiramuteranya na Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko adakeneye abami babiri. Yamenye ko muri CNDD FDD abenshi bariko bariyorobeka. Ubwo yari mu Ntare House Rushatsi yavuze yuko abo bose bariko baramurwanya bamwiyorobeka ko yabamenye ko igisigaye ari ikintu kimwe gusa. Ndayishimiye icyo kintu ntiyakivuze ngo agitomore, ariko bamwe n'abandi babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo azi neza yuko hari abariko baramurwanya ashobora kubitanga. Mu kiganiro ca Perezida Ndayishimiye ejo yarerekanye ko afise agahinda kenshi, mbere n'amabanga ko ashobora gupfa mwaka wa 2027 hataragera. Ijambo nk'iryo ntimugire ngo rirasanzwe kuko harya yavuze ico azi nico abona muri kino gihe bivanye n'ivyo ariko arabona mu bo bafatanije kurongora igihugu. None ni bande Ndayishimiye yicura ko bashobora kumwica umwanya n'umwanya no mu gihe amatora y'umwaka wa 2027 ataragera, mu gihe kuwa 25 z'uku kwezi hagiye kuba ikoraniro kaminuza aho abarundi bazarara bamenye ibiriko biraja mbere. Nukuri muri CNDD FDD hari ibibazo bikomeye gusa, abatazi bo bazi ko ari amahoro, ariko ibibazo biri mu ndongozi za CNDD FDD birenze ukwemera muri kino gihe. Ukutumvikana hagati yabo, kunyinyurana, gusunikana, gutegana imitego no guterana imyereka nibyo byuzuye mu ndongozi, kandi ingozi nk'izi ntaho zigera zigeza igihugu. Mwibuke ko twigeze kubabwira mu minsi yahera ko mu bihugu byo mu karere hashobora kuba kudeta canke hakicwa indongozi, gusa twaririnze kuvuga ahariho, kandi birashoboka rwose ko bishobora kutaba handi kure bikaba hano hafi. Kandi n'ubu ntabwo tubabwiye ko ari Ndayishimiye, ariko Ndayishimiye aragiraniwe, nawe aravyivugira ko atizera neza ko umwaka wa 2027 uzoshika akiriko azoba hatabaye Imana. Ndayishimiye arashobora kwicwa kuko nawe nyine avyivugira. Iriya mvugo yakoresheje irakomeye cane mu basesangura ibijanye na politike y'u Burundi, ndetse abariko bararabira hagufi ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi babona yuko ibintu bishobora kuyangara umwanya n'umwanya. Tubibutse yuko Magufuli agira apfe yatanguye kubivuga nk'uko kwa Ndayishimiye mengo no gufyina abantu bakifata minenegwe, ivyo ngivyo bakabifata minenegwe, ariko kubera ko bobo baba bazi kandi babona abo banyinyurana nabo barabivuga mu nzira zoroheje, abantu bakabifata nk'aho ari ibiganiro bisanzwe, mu nyuma mukaja mwumva ibara ryaguye. Jewe ikintu mbona kibangamiye Ndayishimiye si ikindi niwe yibangamiye ubwiwe, hama akongera akabangamirwa na systeme yabo yuko umukuru w'igihugu atagira ububasha bwose, ahubwo ububasha bwa nyuma ari systeme y'umugambwe. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi tubibutse yuko riha ububasha bwose umukuru w'igihugu, niwe atwara ingabo n'ubutungane, eka n'inzego zose mu gihugu ziri mu biganza vyiwe, ariko kubera systeme nyine yabo umugambwe ukomeye gusumba umukuru w'igihugu, nicyo gituma hari ingingo umukuru w'igihugu yashaka gufata ariko umugambwe ukazanga kandi bikijana. Hari umuperezida yashaka gukura mu mabanga ariko systeme ikavyanka, aho urumva ko umukuru w'igihugu atabubasha aba afise bwose, mu gihe abona n'abariko barabangamira leta canke igihugu, ariko ntaba afise ububasha bwo kugira ico yabakorako. N'igituma mubona perezida yipfuje kenshi gusubiriza General Prime Niyongabo agize imyaka irenga 12
arongoye igisirikare c'u Burundi, ariko Ndayishimiye vyaramunaniye kumukura kuko systeme irakomeye kandi irimwo ibihangange bikomeye cane. Yarifuje kandi gusubiriza Reveriyano Ndikuriyo kenshi ariko vyaramunaniye. Hari n'abandi benshi tutadondaguye ariko Ndayishimiye yagiye adoma ko urutoki, ariko nanone systeme ikavyanka ikabandanya kumunaniza. Namwe muca muvyumva, gukorana n'umuntu washatse gukura akakunanira wumva mwokorana neza gute? Aba abizi ko adahari kubwiwe, akora ivyo ashatse canke atumwa n'uwamuhaye izo nguvu. Iyo Ndayishimiye ataba umunyabwoba akarya umutima amenyo akarengera izo systeme zabo, agafata ingingo kuwihevye akemera umugambwe avamwo ukamufata ukundi, ariko agakora ico abarundi bamushaka ko, apana ico umugambwe umushaka ko. Yemwe ndabarahiye akaguma kukuri kandi agatwara. Ndababwiza ukuri yuko Ndayishimiye atakagombye kuba ari mu bibazo nk'ibi turiko turabona. Ico bikoze igihugu kiriko kiratwarwa nabi kandi igihugu gishobora kugwa mu mutego ukomeye cane. Igihugu gikeneye umutegetsi adapfinata, gikeneye umuntu afata ingingo akayigumako. Ibi vyarashikiye no mu Rwanda Paul Kagame, aho abajenerali n'abandi bose bashaka ko Kagame agendera mu mamuko yabo, ngo nuko bakirwaniye batangura kuzana amacakubiri y'abavuye mu Burundi n'abavuye Uganda. Ariko kubera ko Kagame yariye umutima amenyo arengana ko basangiye, arirengagiza ko basangiye urugamba, ahubwo ashira inyungu z'igihugu imbere. yaranabasanjaje bose, bamwe barahunga abandi barapfa, abandi bari mu mabohero n'uyu munsi. Ubu murabona ko yidegembya, aravuga rikijana ingingo afashe ntawe usubiramwo. Abandi bari guturatura muri za Afrika y'Epfo, Uburaya ndetse n'ahandi. Ndayishimiye ko vyamunaniye kurya umutima amenyo ngo ashire inyungu z'igihugu imbere, yikure ko abo bantu yemwe naho batomutembagaza ubu, ariko manda ya kabiri bishitse akayijamwo canke akaronka ikindi kiringo, biragoye yuko yagiheza kuko abanzi biwe baramutegeranyije igishika kandi bariko bashaka kumwikura ko vuba, aho bateguye kuba bamwica canke bakamupfunga. Yemwe ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba kandi ni ibintu biboneka yuko bigiye gusambura igihugu ndetse n'abarundi muri rusange, aho Perezida Evariste Ndayishimiye nawe atagihengeshanya ko kwerekana yuko abizi neza yuko hari abashaka kumugandagura, ariko nanone akabura inguvu zo kuba yabikurako. Mu kandi turaza kubabwira ibindi bishasha mu biriko biraba mu mugambwe CNDD FDD ndetse no mu bihangange, aho ukurwana intambara bibandanije mu bihangange vya CNDD FDD, mu gihe himirije ikoraniro kaminuza kuwa gatanu, ikoraniro bamwe bariko baravuga yuko rizaberamwe ibintu bihambaye cane. Kandi turaza kugaruka ku bindi vyinshi turiko turabategurira. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabifurije.